Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye. Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakuzi mwashimye kumviriza iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa Mungu igenekerezo ry'icenda ntwarane umwaka w'ibihumbi 2025. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye, nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Naho bemererwa guhabwa amafaranga agera ku miliyoni, zimwe mu mbonerakure zo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ziriyamiriza irungikwa ryabo ku gahato kuja kurwana mu ntambara ziriko zibera mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusange. Muraza kubikurikirana mu ntango zano makuru. Amashirahamwe afasha mu gisata c'amagara y'abantu ariko atunganya igikorwa co guhimiriza kugira abana bacandagwa. Izo biruko mu gihe uturere dushika kuri 21 duherereye mu ntara zishika ku ndwi z'ubuvuzi turangwamwo abana batari bake batarigira baronka urucanco kuva bakivuka. Navyo nyene twabibateguriye. Abateshejwe izabo n'inyuzurira y'amazi y'ikiyaga Tanganyika muri zone Gatumba barahanzwe n'ingorane zijanye no kubura uburaro hamwe n'ibifungurwa bikwiye. Zari ingingo nkuru yagize mu kanya isase amakuru y'idonido. Dasubiye kubaha ikaze amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata c'umutekano. Imbonerakure zo muri zone ya Maramvya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ziriyamiriza irungikwa rya bamwe muri bo mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi gufasha abasirikare ba Kongo hamwe n'abo Burundi kugwanya umuhari M23. Naho bemererwa guhabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni nk'agahembo, abari mu muhari w'imbonerakure bavuga ko badatahura imvo zotuma baja gusiga ubuzima ku butaka bwa Kongo. Idonido na Emmanuel Niyungeko. Imbonerakure zo muri zone ya Maramvya ziherutse kurungikwa mu gihugu ca Kongo y'intwara rusangi kwifadikanya n'abasirikare ba FARDC hamwe n'abo Burundi kurwanya umuhari M23 ni nk'uwo bita niyo nkuru wo mu gacimbiri Dorosal, akaba yarasanzwe azwi nk'umuyangayanga muri ako gace hamwe n'uwo batazira Claude mu gacimbiri Mucanga. Amasoko yacu muri bamwe mu mbonerakure avuga ko hagiye uwitwa Augustin Kiza, Petero Mbonimpa hamwe na Gerard Nderagakura azwi kuri tazirano rya Nderemba. Irungikwa ry'iyo misore y'imbonerakure rikaba ritakirwa neza na bamwe muri bagenzi babo, naho bemererwa guhabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni nk'agahembo. Abo bari mu muhari w'imbonerakure bavuga ko badatahura imvo zotuma baja gusiga ubuzima ku butaka bwa Kongo. Batora yuko kuja bukayo ari ugufasha igihugu no gufasha igihugu kibanyi ca Kongo. Tuba duteye ubwoba bwinshi cane, nabirya twumva ko n'abasirikare bariyo bariko baricwa, imbonerakure ziricwa abiwabo ntibaronka n'ibiziga ngo babihambe ntibagandara. Namutwega imbonerakure tugenda muri Kongo ku mariki kiruta cy'abasirikare ko barafasha, bakaduhimiriza yuko rero imbonerakure zigendayo ihembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni. Amasoko yacu arashira ahabona abajejwe kumvisha uwo mugambi imbonerakure n'uwo batazira Yoweri arongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa 13 Maramvya. Umukuru w'imbonerakure mu gacimbiri Buhomba Emmanuel Nibitanga batazira Maniga hamwe n'urongoye imbonerakure ku rwego rwa zone ya Maramvya uwo batazira Amosi. Ayo masoko y'inkuru nyene arongera akavuga ko imbonerakure zo mu Bucimbiri Buhomba na Ruzinyeri zanse kurungikwa muri Kongo, none ngubu zifatwa nk'ibipinga. Izo mbonerakure zikaba zisaba leta guhagarika ivyo bintu. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu nayo agasabwa kuzitabariza. Tugasaba rero leta Burundi ko yohaguruka ikakura ibi bintu ikabana y'urunka abasirikare bo basanzwe bamenyere kurwana, kuko twebwe bakatwihoza. Amashirahamwe aje kazina muntu akoma induru amenye ko biriko biraba muri gihugu c'u Burundi biriko birazana ingaruka mbi cane kugwaruka korotira muri Kongo. Ahamagawe n'uruganda rwa radio RPA uramutswa komine ya Mutimbuzi Simeo Butoyi yishuye ko ivyo bintu atavyazi, akongera ko kwimbonerakure zo muri komine yiwe ziri ku kivi mu bikorwa byo kwiteza imbere. Arakoze Emmanuel Niyungeko. Kubera iyo ngwano iri kwibera muri Kongo,
Uburundi buriko bwakira ibitigiri birenze cane z'impunzi z'abanyekongo butari bwigere bwakira kuva bubayeho. Ivyo biri mu itangazo ry'userukira ishirahamwe ryitaho impunzi HCR mu karere ka Afrika y'ubuseruko mw'ihembe rya Afrika no mu biyaga binini. Kubwa Faith Kasina mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa impunzi 63 nizo ziheruka gushika mu Burundi ziciye ku mbibe zitandukanye Burundi buhana na Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Beki inkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Muginga bene nambara cyutavana ko mu buseruko bw'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abanyekongo zirushiza kugwirirana ku rugero rwo hejuru mu gihugu c'u Burundi nkuko bishikizwa n'userukira mu karere Faith Kasina. Benshi muri abanyekongo bashika mu Burundi baciye ku mbibe zitandukanye Uburundi buhana na Kongo kandi bakaguriyemwo abana n'abagore. Iyo bashitse baravuga ko bahura n'ingorane zitandukanye harimo nko kurara baragenda amajoro kandi bataruhutse, urabatana n'imiryango yabo, abagirwa nabi mu gufatwa ku nguvu n'andi mabi menshi atandukanye. Kubwo userukira ishirahamwe HCR muri IAC mu karere k'ibiyaga binini no mw'ihembe rya Afrika Faith Kasina, impunzi z'ababa 63 nizo ziherutse kwinjira mu Burundi mu kiringo c'ukwezi gusa. Uyaserukira HCR muri IAC akavuga kandi ko ivyo ari imboneka rimwe mu gihugu c'u Burundi. Iyo ndongozi ikabandanya imenyesha ko itariki 5 zo ku kwezi kwa Ntwarante turimo mu Burundi hinjiye impunzi z'abanyekongo 1,100. Gushika uyu munsi rero ikibuga c'umupira co muri komine Rugombo giharugamwe impunzi z'abanyekongo barenga 45,000. HCR rivuga ko ico kibuga camaze kurengerwa kuko izo mpunzi naho zirindiriye gutwarwa mu bindi bibanza zibayeho nabi. Naho biruko HCR ivuga ko ribandanya gushiraho uburyo bwo gufasha izo mpunzi haba mu kuziha bimwe mu vyankenerwa no mu kuzimura bazijana mu bindi bice by'u Burundi. HCR kavuga ko hari ibibanza usanga biri kure bikaba ngombwa ko bahagenda umwanya munini mu gihe imiduga ari mike. Muri kino gihe HCR ivuga ko biriko ryitaho abahuye n'ibibazo vy'ahamuka, abakomeretse no kurabuka abana bo bandanya amashuri mu kubakira ibindi birasi vyongera kuvyari bihasanzwe. Ubuserukira HCR akavuga ko Uburundi ari kimwe mu bihugu vyinshi bikeneye imfashanyo yihuse kuko itabonetse ubuzima bwa benshi bushobora kuja mu kaga. Eric Niyonzima arakenuye. Hagati aho ifatwa ry'agasakisaki ry'abakongomani b'abanyamurenge bamwe muri bo bakanasahurwa utwabo mu Burundi berekana ko mu gihugu iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu rikiri kure. Uyo ni umwihwezo wa Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Aranegura ivyo bikorerwa abanyamurenge. Uwo munyepolitike avuga ko ababikora bari mu ngendo mbi ikuye kugwanwa nihagire usubira kuzira ukwasa be n'ururimi avuga. Twumvirize Frederic Bamvuginyumvira. Iyo ngendo bamenye ko ari ngendo mbi kuko bavuga bati ingero ugereye ku wundi nawe ni uzogererwako. Iyi ngendo mbi mu Barundi iki ni ikimenyetso c'uko Uburundi bugwa bugwaye. Jewe ndibaza ko dukwiye kubaza neza umutima cane cane abantu bategeka cane ubutungane bwabwirizwa guhaguruka buti oya nubwo yo bavuga uko reka tumwumvirize turonke n'amakuru hoho. Ukwiba amahera, ukwiba ibintu, ukiba umuntu nkumbure agowe impunzi kuko yanonse mugisha kaza muri kuba muri quartier hanyuma kavuga uti zana ibyo tunze kubera uri muravuga uti kuko suko kuko uvuga uko mpivyo bintu canke ndagupfunge. Iyo ngendo ku gipolisi nibaza ko yabwirizwa kuba ingendo ikurikiranwa n'amategeko nabo bapolisi bagahanwa n'amategeko. Ninde yabikoze? Ibi twumva ku maradiyo vyarabaye canke no gushikuza tari gushikuza kuki abo bantu badakurikiranwa n'abakuru babo nabo bakajana imbere ya sentare. Erega niko kubahiriza kiremwa muntu. Rumva rero kugira ngo wavuye muri Kongo ifafisa agifite $2 baratumwatse aradutanze ati wowe subira inyuma ariko ubundi ejo hazoza uyundi atubure nawe amujyane kumupfunga. N'ingendo mbi cyane. Abo bantu baba bahagaritswe nkuko nabivuze bababwirizwa kujanwa imbere y'amategeko. Sinzi rero ngaha ico bita parquet y'igihugu canke parquet mu ntara zabwirizwa gukurikirana mwene ibi bintu. Babwirizwa kumva isoni kuko ivyo nivyo bituma intambara ikomera mu gihugu. Jewe mu majambo make novuga uko kandi mbabazwa n'ikuntu abantu baba bariko barazira uko basa, bariko barazira ururimi rwabo nkuko menga ni ibintu bagiye kubagura mu isoko babumenga nivyo bivye baba bariko barakurikiranwa kuri izo mvu.
uwo rero akaba yari Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme rurabandanya gukorwa mu gihugu c'u Burundi, naho bisa nuko hari amategeko yashizweho yo gukingira abarundi baja gukorera mu bindi bihugu. Ivyo biri mu itangazo ry'ishirahamwe ryishinzwe kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero hamwe n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, ONSLT Uwe ton frère. Itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa 8 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025, umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'abakenyezi. Umushingwamanza Prime Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko hari inzira nyinshi mu gihugu abakora urwo rudandazwa bacamwo bafatikanije namwe mu mashirahamwe afise imodoka zunguruza abantu zibatwara mu bindi bihugu. Kurikira umushingwamanza Prime Mbarubukeye arongoye ishirahamwe ONSLT Uwe ton frère. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gateka k'umukenyezi wa muhimbazwa itariki 8 Ntwarante ku mwaka utashe, uhimbajwe mu gihe ishirahamwe ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONS Uwe ton frère ryajwe ishinga cane no kubona uyu munsi mukuru mpuzamakungu uhimbajwe mu gihe naho leta y'u Burundi atabitakoze kugira ngo ishiraho ayo mategeko akingira agateka kabazo bagiye kurera hanze y'igihugu nk'abakenyezi. Dusanga by'ukuri abadandaza abakenyezi canke abana canke abagwaruka batatereye hasi, ahubwo barakomeje. Ibyo tubibona twisunze amatohoza ishirahamwe ryacu ONS Uwe ton frère rimaze igihe rikora, kuko ryasanze hariho izindi nzira zo mu kinywabi abadandaza abakenyezi n'abandi baciye baca mu binywabi kugira ngo bikunde babandanye badandaza abene abakenyezi. Aha twovuga ubwa mbere nk'inzira zo mu kinywabi mu ntara z'amajepfo y'igihugu. Aha twovuga hariho umuhoro utangurira ku isoko yo mu Kinindo, aha ni muri meri ya Bujumbura. Uwo muhoro ugaca ubandanya uciye mu ntara ya Rumonge, ugaca usohokera ku rubibe Burundi buhana na Tanzania imakamba ahantu bita Mugina canke Mabanda. Uwo muhoro ugaca ubandanya mbere no mu gihugu ca Tanzania ahantu bita mu ntara ya Kigoma, ugaca ubandanya mbere no mu gihugu ca Zambia, Malawi, Mozambique na Afrika y'Epfo n'ahandi hose. Ubwa kabiri twasanze hari undi muhora abadandaza abantu baciye wo mu kinywabi nabone ugira kabiri. Uwo muhora si uwundi kandi urakomeye, ni uwuca mu ntara zo mu buseruko bw'igihugu cacu, kandi uwo muhora ukabutangurira mu isoko yitwa kwa Sioni muri mbere ya Bujumbura, ugaca uca mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muyinga. Ushitse Muyinga ugaca winjirira ku bibe Uburundi buhana na Tanzania nyene ahantu biti Kobero, gutyo ugaca ubandanya no mu gihugu ca Tanzania, ugaca no muri Uganda Kampala, hanyuma ugaca ubandanya no muri Kenya i Nairobi. Kandi Kenya twasanze by'ukuri ari igihugu aho Nairobi usanga ari ahantu henshi hakunda gucishwa abarundi n'abarundikazi canke ugwaruka rujanwa mu bindi bihugu. Twisunze rero amatohoza tumaze igihe dukora, twasanze i Nairobi muri Kenya hamaze gucishwayo abigeme n'abakenyezi benshi n'ugwaruka rwinshi. Bimaze gushika muri Kenya ugaca ubandanya mu bihugu nka Thailand n'igihugu ca Myanmar, aro benshi bakunze kwita Birmani. Abandi nabo gaca bajanwa cyane abakenyezi n'abigeme bagaca bajanwa mu bihugu nka Iran na Iraq n'ahandi. ONS Uwe ton frère ryagomba rikamwe nk'akarorero. Ubwa mbere rinamaze kumenya ko hariho abakenyezi n'abigeme bashika 17 bamaze gushika mu gihugu ca Myanmar, bacishwe cyane mu gihugu ca Thailand, bamaze kukirengana bagaca bagendeshwa ibirometero 300 hagati mu gihugu ca Myanmar kugira bashike aho hantu bakucunangurizwa bakoreshwa amabi atandukanye. Kubw'ivyo iryo shirahamwe riyamagarira leta y'u Burundi gushiramwo inguvu mu gukurikirana ibikorwa n'amashirahamwe atwara abarundi gukorera mu bindi bihugu, hamwe n'amashirahamwe afise imodoka zunguruza abantu zibatwara mu bindi bihugu, kugira ubwo rudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme rutuzwe mu Burundi. N'ubu dukurikire umushingwamanza Prime Mbarubukeye arongoye ishirahamwe ONSLT Uwe ton frère. Ubw'ivyo rero tuje kuvuga ishirahamwe gishinzwe kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana, ONS Uwe ton frère ryagomba risabira leta y'u Burundi ibi bikurikira. Ubwa mbere gukurikiranira hafi ibikorwa biriko birakorwa n'ibigo biri ngaha mu Burundi, kandi byinshi ishirahamwe ryacu ONS Uwe ton frère rikaba rishima igikorwa biriko birakora ciza citeka cyo gufasha abarundi kuja kurera hanze igihugu bakisubamwo n'ivyiza. Ariko twisunze amatohoza tumaze gukora mu ishirahamwe ryacu, dusanga hariho ibigo bimwe bimwe muri ivyo usanga bitavyitwaramo neza, ugasanga iyo bimaze kujana abakenyezi gukorera nko mu gihugu ca Arabie Saoudite birashitse hariho nk'ishirahamwe rimwe canke abiri usanga baca bisamaza ntibakurikirane neza abo bakenyezi bamaze gutanga kora akazi ko mu nzu mu gihugu ca Arabie Saoudite
batwite usanga rero kutabakurikirana neza bice bituma abakenyezi bishika bahagira ingorane kandi izo ngorane maze kuzigira ugasanga ntibaronse ubufasha byihuse gutyo ugasanga rero baramerewe nabi cyane n'ico gihugu. Ubwa kabiri twasaba leta y'u Burundi ko yokurikirana neza ibikorwa vy'ibi bigo twovuga ati biri ngaha cyane cyane kwa Siyoni no mu Kinindo bisanzwe byunguruza abantu batwara hanze y'igihugu ko ico gikorwa bakora bagikurikiranira hafi ko dusanga ko ibigo bimwe usanga navyo bitavyifatamwe neza kuko usanga abakenyezi canke abigeme batwarwa mu bihugu byo hanze usanga kenshi bashobora kugira ingorane bariko baragenda mu ivyo bihugu cyangwa asanga bahita mu ivyo bihugu nahone baragira ibi bitameze neza kandi ugasanga hari ibigo bimwe bifisemo uruhara gutyo rero tusaba leta y'u Burundi yuko by'ukuri yogerageza ikakurikirana hafi ico kibazo kuko dusanga ko hamwe bitokurikiranirwa hafi bizoshika mbere usange ugwaruka canke abakenyezi n'abigeme benshi barahereye hanze y'igihugu. Mu gisata c'intwari ibereye mu rukurikirane rw'amanyanga arangwa mu ishiramwe Sosimo uyu munsi tugaruka ku ngendo inegurwa n'abakozi ku bijanye n'udushiruka bute uko dutangwa hisunzwe ka mwana wa mama. Abo bakozi bavuga ko arakagwi gatonye ku muyobozi mukuru gashira imbere inyungu zako kuruta izishira hamwe. Idonido na Walter Kwizera. Abo bakozi bishira hamwe Sosumo mu rwandiko bashize ahabona bamenyesha ko hari umurwi w'abakozi ukora amasaha arenza yemewe n'amategeko ariko ntibahabwe akarusho kayo masaha baba barengejeko bishitse naho bagahabwa ko karusho ntigakurikiza ivyo amategeko abagenga avuga. Kimwe mu bitera agashavu abo bakozi nuko mu nteguro y'itegeko ribagenga abakozi bakuru bazohabwa uturusho tujanye n'ayo masaha y'ikirenga iyongera kuyo baba basanzwe bandikiwe. Utwo turusho tukaba rero turi hagati y'ibice 60 na 70 kwijana. Abo bakoze muri urwo rwandiko rwabo bandikiye umuyobozi bakaba bamubajije ico yisunze kugira abakozi bakuru bahabwa karusho kangana uko kose hama ntibikorwe ku bandi. Ikindi cyatangaje abo bakozi kiri no mu byo bashize muri urwo rwandiko n'ingene yo nteguro yabanje gucishwa mu nama nshingwa ntwaro yishira hamwe Sosumo aho mbere habajijwe nimba bama bakora amasaha arenze atawubazi. Aho bakaba banagiriye kubabaza nimba horinda gukorwa inama rukokoma kuri ico kibazo. Hamwe n'ivyo byose rero harakarwi gatonye muri Sosumo ako rero ngo niko kica kagakiza muri iryo shira hamwe kakaba gakorana n'umuyobozi mukuru waryo. Muri urwo rwandiko abo bakozi bashize ahabona bagabisha umuyobozi mukuru wa Sosumo ko ingaruka mbi ku mwimbu w'iryo shira hamwe zizobandanya zibonekeza mu gihe atovavanura n'iyo ngendo yo kutubahiriza amategeko. Abo bakozi bamenyesha ko bababaye cyane kuko badafatwa kumwe na bagenzi babo bagasaba umuyobozi mukuru wa Sosumo ko mu gihe byo babishitse agatanga agashiruka bute ko yogaha abakozi bose kandi agatanga kangana atawarinze kuvangura. Arakoze Walter Kwizera. Naho mu gisata c'amagara y'abantu uturere dushika ku 21 duherereye mu ntara zishika ku ndwi z'ubuvuzi turangwamwo abana batari bake batarigira baronka urucanco kuva bakivuka gushika bareze imyaka 2. Zimwe mu mvo zituma bamwe mu bavyeyi badacandagisha ibibondo nibihuha hamwe no kwizera ibintazi. Muri kino gihe amashira hamwe afasha mu gisata c'amagara y'abantu akaba ariko atunganya igikorwa cyo guhimiriza kugira abo bana bacandagwe. Reka iyi nkuru tubibaze Elvis niyo Mungeri. Utwo turere tw'ubuvuzi 21 tugaragaramwo abana batigeze bacandagwa kuva bakivuka turi mu ntara y'ubuvuzi y'igisagara ca Bujumbura, akaba ari mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko, mu bumanuko no hagati mu gisagara. Mu ntara y'ubuvuzi ya Cibitoke naho iyo ngorane irangwa mu turere tw'ubuvuzi twa Cibitoke, Mabayi na Bukinanyana. Mu ntara ya Bubanza naho ni Bubanza na Mpanda. Mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi naho ni Ngozi, Buye na Kiremba. Mu Kirundo abo bana bagaragara mu turere twa Kirundo, Vumbi, Busoni na Mukenke. Mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge naho ni Rumonge na Bugarama. Mu Ruyigi naho ni Ruyigi, Butezi na Gisuru. Isoko ryacu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida rimenyesha ko ibihuha ukwizera ibintazi kwa bamwe mu bavyeyi ukutamenya hamwe n'ubuzima bugoye biri mu bituma hari abana badacandagwa kuva bakivuka gushika barenze imyaka 2. Iryo soko nyene rimenyesha kandi ko bishika incanco zigateba kuboneka mu mavuriro, abavyeyi nabo bagaca badebukirwa kwama basubira kuraba ko incanco zabonetse.
mu ntumbero yo kugabanya ingaruka zoshikira amagara yabo batigeze bacandagwa. Ishirahamwe Gavi risanzwe rifasha mu bijanye n'incanco bafadikanije na UNICEF bakorana n'amashirahamwe y'abigenga muri utwo turere 21 mu gikorwa co guhimiriza hamwe no kurondera ingo zirimwo abo bana kugira bacandagwe. Ayo mashirahamwe y'abigenga mu gihugu ariko akora ico gikorwa ashika ku ndwi, muri yo hakaba harimwo ABF, Croix Rouge, FVS, Jijuka na Karitasi. Tubibutse ko mu ndwara abana bacandagwa kuva bakivuka gushika bakwize imyaka 2 harimwo agasama, ubukangwe, igituntu, ibigoga, inkorora ya kanira, gucibwamwo, rudadaza hamwe n'umusonga. Arakoze Elvis niyo mwungere. Inkuru ya nyuma y'ano makuru yacu. Ubuzima nibworoshe mu banyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzurira y'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi muri zone Gatumba, bimuriwe muri site ya Gateri iherereye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Abo bimuriwe muri iyo site bavuga ko muri kino gihe bafite ingorane zijanye n'uburaro hamwe no kuronka ibifungurwa bikwiye. Abo bateshejwe izabo basaba begwa n'ico kibazo kubagarukirako. Ni inkuru ya David Claude Mbananayo. Abanyagihugu bimuriwe ngaho muri site ya Gateri iri muri komine Buganda bamwe mu bagizwe ko ingaruka n'imyuzurira y'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi muri zone Gatumba, aho yatumye batizabo. Muri kino gihe rero bakaba bafite ingorane zijanye nuko ibifungurwa bahabwa bidakwiye nkuko tubishikirizwa n'umwe muri abo banyagihugu. Ni bukebuke nyene kweli ni bukebu abariga ariko ibyo gufungura kweli asa ni ngorane nta mirimo baraduha asa tubaye uko nyene. Ikibazo dufite bamwe twari dufite imirima twarima abandi tukegera muri Tanganyika bakaja kuroba, none aha naho mugabo ntituraronka ukuntu tubaho. Ikindi abanyagihugu bashikiriza ni ikibazo c'uburaro. Iruhande y'ubushuhe bwibonekeza mu mahema babamwo, menshi muri yo aramaze kononekara, ibishobora kubatera ingorane mu gihe c'imvura. Kuko amahema tubamo umwanya n'umwanya agatonagurika kuko amwe yatanguye no kononekara. Abanyagihugu basaba guhabwa imitahe kugira ngo batangure gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere, ngo kuko ifashanyo bahabwa n'ishirahamwe PAM atakintu kinini iheza ngo ibafashe. Turonka rero ukuntu turonka umutahe kugira umuntu ashobore kuza arisumamwo akore utunaturiya tuje kurima abo bukunda byoba vyiza. Nabo bashima ko benshi muri bo bamaze kuronswa amaparsera, basaba leta kubaronsa uburyo bwo kuyubaka kugira ngo bave mu mahema. Iyo site ya Gateri ikaba irimwo imiryango irenga 1000, bose bakaba baje bava muri zone Gatumba inyuma y'imyuzurira yatewe n'ikiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi. David Claude Mbananayo nawe nyene arakenuye. Ni hano duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa Mungu. Nkabanshimiye mwebwe mwese mwashimye kudutega abiri. Ano makuru mwayashikirijwe na jewe Emmanuel Ndayishimiye. Naho ubutaha.